muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Mwaramutse, ubushize nagize video mvuga yuko abarundi dukwiye guhagarika kuguma tuvuga ngo nta bwoko buhari, ngo ubwoko bwazanye n'abazungu, kubera ikibazo sico. Ikibazo nuko abarundi dufise imitima novuga y'ukwankana, kubyo nakweretse yuko n'ubwoko buhavanye usanga abantu mu miryango bankana ibintu nk'ivyo. Avuga rero dukwiye ahubwo kwiga gukundana regardless, kuko uvuze yuko dutera gukundana ariko tubaye convinced ko turi ubwoko bumwe, ni ukuvuga nk'umunyamahanga aje twaca tumwanka, canke bishobotse tukaba tutari ubwoko bumwe twaca twankana, kandi hakwereka yuko hariho ubundi bwoko bubanye neza nubwo baba badasangiye ikintu na kimwe n'uruko batarusangiye. Ariko no musi cyavuga ku kintu bita abantu baguma bavuga ngo ni classe sociale. Ico coco je mbona ko ari ikintu giteye ubwoba cyane, ahubwo muze mugihagarike kukivuga. Ariko cyane cyane mucibaze ko kenshi icambere na mbere urumva ko kibanana no kuvuga mu Kirundi. Imbere y'umuzi w'abazungu nta Gifaransa bavuga, mugabo wewe turiko twandika mu Gifaransa uvuze classe sociale. Nubwo wabuze n'ijambo ukoresha mu Kirundi, vyumvikana yuko abarundi benshi tutize, tutumva Igifaransa, tudatahura ivyo uri kuravuga. Kandi en principe classe sociale turazibona nko mu gihe ca Moyen Âge peut-être, canke mu bindi bihugu twagiye twiga muri histoire, mugabo mva ko bikundana kuvuga mu Kirundi ku buryo kugira ngo uja kumvisha umunyagihugu wa kera ivyo vya classe sociale biragoye cyane, ku buryo nkuko nakubwiye arico gituma navuga nti bagira muri academy y'abantu bize, aba-chercheurs, aba academique, ibintu nk'ivyo. Hanyuma ugayeje ngo ubishire mu Kirundi ho usanga wavyishe gose. Bijya byo kuvuga ngo umututsi yari umuntu atunze, ngo umutu yari umuntu akenye, urumva uciye ubisuperpoza ku munyagihugu azivyuba cyangwa ngo oh kumbe niko vyamye, umutu yabakenye umututsi yamatunze. Uriko umuntu w'umunyagihugu yovyumva, zinzi ko ubitahura. Keshi na keshi nukwishira mu kibanza c'abantu uri kurabwira. Hari gihe hari ibintu bita ngo ni curse of knowledge. Donc ni nkuko uyize ibintu vyinshi uba ufise ikibazo naho nyene, kuko hari gihe wibaza ngo abandi bantu baragutahura. Iyo uvuze classe sociale abarundi benshi nibo gutahura, ubushize mu Kirundi ngo umuhutu yari umuntu afise utuntu dukeyi, ngo umututsi yari umuntu afise vyinshi, ucumenga umurundi abizi ko, ucumenga umurundi mubwiye yuko donc sinzi ko umvije ndiko navuga birangwa nuko nabisigura, ariko umenga uri kuga uja di genre yabajya bamwe babweje bavuga ngo umuhutu yari umucakara, ibintu nk'ivyo. Urumva nico umenga nico uvuze, sico ndazi ko atacyo uvuze, ndavyumva je ndumva classe sociale ndazitahura. Narize histoire ya Moyen Âge, narize histoire yo mu Bwongereza, ibihugu tubamwo abongereza, abantu baje bava mu Bwongereza bahunze izo classe sociale nyene. Amerika nico kimwe, abongereza bagiye bahunze classe sociale zari mu Bwongereza. Je ndabitahura, mugabo umwene gihugu asanzwe biragoye ko atahura, aca atahura ibitandukanye n'ivyo uri kuravuga. Na cyane cyane ko nk'ubu bitaboneka neza ko hariyo classe sociale, kuko classe sociale ziragoye kuvuga. Yego harimo abakene n'abakire, mugabo kubaya muri classe ntivyoroshe nkuko vyoroshe muri Moyen Âge nk'akarorero, canke mu bihugu vyarimwo ubwami bukomeye cyane. Hanyuma iyindi danger, ahubwo iyindi danger yanacho navuga ni nubwo uba convinced ko ari classe sociale, so what? Ama classe sociale yaragwanye, turabizi. Amaraso menshi mbere yasesetse ku isi yari ama classe sociale. Ubiravye ntuzeye mu Bushinwa, burya mu Bushinwa harasese amaraso menshi ku irya revolution yabo ya Red Army canke siniko bayita biya ba Mao Zedong. Hafuye abantu benshi cyane, ntuzogera ngo classe sociale ngo conflit classe sociale ngo niyo ngwirimo gusumbya classe tribale, conflit tribale nico kimwe, zose zica abantu. Mvuze Mao Zedong, Bolshevik revolution mu Barusiya canke Union Soviétique yari classes my friend, yari ama classe. Barica abantu benshi cyane, bajya ba Stalin ba Lenin, barica abantu benshi cyane. Abo Bolshevik yari classe yirevolse contre iyindi classe mu Burusiya, bagaca bafata umuntu wese
bibaza ko ari muri iyo classe yo hejuru bakamwica, cyangwa umuntu bibaza ko abashigikiye ibintu nk'ivyo. Mu Bufaransa French Revolution, yibaze nawe burya nawe yarasheshe amaraso, nayo yari ihagaze ku maklasi. Ntabwo bigira tubwira ngo mu Bufaransa hariho ubwoko cyangwa amayetini cyangwa amatribi, yari classe mugabo bagize gute, baricanye, bari revolse. Okay, bo muri Cambodia sinaresearchinze neza, sinagize research mugabo harabaye intambara mu ma 75 75 gutyo y'aba Khmer Rouge, nabo nyene nibaza yuko yari class, sinzi neza ko yari ubwoko mugabo umenga yari class, ku buryo naho nyene baza bica abantu bose bize, abantu baciye ubwenge, abantu bambaye neza, abantu mbega bibaza ko bari muri class zo hejuru, ibintu nk'ivyo. Donc uvuze ngo si ubwoko ngo ni class, ugacuvuga ngo kubwo ntambara yobaho, intambara yobaho bavuga ngo dusubire mu vya kera tuvuge class, dufata abatunzi tubita abatutsi cyangwa tubite irindi zina abahutu, abakene tubahe irindi zina, naho nyene hoba iyo class. Ingwano y'amaklase, ingwano z'amaklase zarabayeho ku isi, ivyo turabizi, ivyo vyarabaye ntawo bideha. Bo donc icyo kintu cy'amaklase muze mucitondera cyane kuri izo mpamvu zibiri zuko d'abord kitumvikana ku bantu benshi batize histoire. Ikindi amaklase nayo yagiye acana mu bihugu vyinshi kandi raseseka amaraso menshi mu Burusiya, muri Cambodia recently, ariko na cyane mu Burusiya, mu Bufaransa, even ijya American Wars, bari abanyamerika, nta muntu yuvuga ngo bari abanyamerika b'ubwoko bununu, ubwoko bununu, barabongereza contre abongereza Anglo-Saxon, mugabo sinzi ikintu izindi division zahabaye. Donc division zashobora kuba ikintu cyose, sirazima ngo zibe ku moko yita amazina canke adasangiye DNA. Ivyo mu bihagarike kuvata ngo niyo salvation dufise, ngo ni point de réconfort, nubwo wobisubiza muri ayo maklase wavuga. Ikindi kandi ubisubije no mu moko n'ivyo nyene, surtout mu ma clan. Donc ubisubije mu ma clan, imiryango, naho nyene tugumana kagatima twokwicana, abashubi bakicana n'abahanza, abahanda bakicana n'abajiji, abahima bakicana n'abanda gutakiye. Ivyo rero urumva navyo nyene ntabwo ari confort. Ivyo ngo maklane ngo niyo meza, naho ntabwo ari meza. Ibihugu naho turashobora kusanga twashwanye, twagwanye. Heke n'abantu bavukana baragwana bafuye gatongo gatoyi. Donc igikuru ndabona ko tugomba turandiraho n'amaklase n'amaclans n'ababirigi n'abagize gute, ahubwo twige kubana, twige gushira national identity imbere y'izindi identite. Abantu benshi ego nivyo, nkuko navuze mu bindi bihugu habarimo amatribu, aho kenshi na kenshi iyo bashira imbere. Uhuye n'umukenya ntabwo ngo ni umukiko yavuye genda umukenya, kandi usanga I'm proud to be Kenyan, ndaryohewe nuko ndi umukenya. Kenshi na kenshi bariko barakora ibintu bwatereka nje kuri abantu abakenya biwacu, ibintu nk'ivyo. Peut-être bashobora kuba hari za tribu na conflict tribal muri Kenya, mugabo hari mu bihugu vyinshi ayo matribu abana neza, bati barabishira imbere. Ariko nakuvuga cyane nko muri Occident usanga hari harmony, udashobora kumenya impamvu twebwe tujyana kandi dusangiye ugupfa no gukira. So je nagomba kuzana dispellinga izo myth abantu bagenderako. Iki niba utambonye jewe hasize umuntu avuze ngo nugupinga, yes nugupinga yumvise ikintu kitakunyuze, na cyane no kugira ico bita critical mind, ntuze esprit critique, ikintu ukacumviriza neza ukakiraba hanyuma ukagikestiona. Ivyo bintu vyo kuvuga ngo professeur naka yavuze uko ngo umviza professeur naka, urashaka kumaza no mu professeur wewe ntashobora kuba yarihenze canke yarafise ibindi agamije, canke nubwo yaba yavuze ukuri. Eske iyo ni solution? Example ndagwaye n'ivyo vy'amaclasse, abantu bagomba ngo classe sociale nkuko umenga classe sociale ntizisha abantu. Ugende usome bitabo, ugende urondeze, ubaze ingwano zagize zica abantu benshi cane, zari ingwano d'ordre classe, social class. So
ntihagire umuntu aguma avuga ngo natoye solution, ngo yatoye social class kwa solution, reka iyo nayo yashobora kuba conflict ikomeye cyane, ico nta wokideha ahubwo conflict nakomeye cyane, ariko na cyane cyane harimwo risk ko abantu bavyenterpreta nabi. Nibaza ko na Bwejeri ariko yavyenterprese, sorry Mr. Bwejeri ndakuvuga cyane, but nuko nyene amateori ya umenga ateye ubwoba. Donc ivyo muze muvyiyubara cyane iyo muri ko muravuga ibintu, na cyane cyane ntimuze mumviza ngo professional akavuze ibintu ku hari abuje abantu bo muri academy agenda bemera cyane, ariko hari ibintu byinshi usanga ari amateori bidafise sens pratique, ugiye kuri terrain usanga atari ko reality hari. Kenshi na kenshi uri muri politique you deal with the reality, udiringa na reality yaho uri, urumva. Ano gituma mwagiza nko muri mu Cyongereza iyo bavuze tribe, kenshi na kenshi bavuze kwanza amatribe yitwa amazina y'abazuru n'abakosa n'abandi, kenshi bavuze abantu bari hamwe biyumvira kumwe. Nukuvuga nk'ubu bashobora nk'aba Republican ko ari tribe cyangwa aba Democrat ari tribe, kuko bafise ama ideology imwe. Donc igikuni ideology igikuru sivyo musa n'ivyo mudasana, kujyo so gusanga nk'abantu mu ba Republike harimo abazungu, abirabure n'aba Latino n'aba Asiatique biyumvira nk'aba conservateur. Mu ba leftist canke aba Democrat canke aba liberale nanyo usanga harimo abazungu, abirabure, aba Latino, abanyaziya bafise same ideology biyumvira kumwe. Abo barashoboye gucana bakagwana, umwirabura kicundi mwirabure kubera ari umukonservateur undi ari umuliberale etc. Donc nukuraba ahubwo yuko twebwe nk'uko navuze avoiding conflict, aho kurondera kwasenisa ibintu bidashobora kwasenisa bitabona bidafite sens, no kujya mu bintu vy'ama academic, no kujya mu bintu pratique la réalité sur terrain. Nuko abarundi dukwiye kwiga kwihangana, dukwiye kwiga tolerance, dukwiye kwiga gukundana, hanyuma tukaronka intwaro zibereye zubahiriza amategeko twumvikanye nayo nyene abereye, komsa n'ufise ayo matiku yo kugomba gukora ibibi akabibuzwa n'amategeko, akabibuzwa n'inzego zibishinzwe, agafana umujinya mugabo ntashwe kugira icyo ashikako. Nivyo bikenewe mu mfurere ibi vy'abazungu vyakitumaze imyaka 60 tubivuga tuvyumviriza, nothing does change, nta kimwe gihinduka. Ico buri kuragira gusa ibintu vyo kwidigadiga, benshi ntibanavyemera bapfa no kubivuga, ndibaza kuko yaba vyemera. Umubaje none uri umuhutu aravuga ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi, wenyine ababizi. None se urakenye cyangwa uratunze ko wita umuhutu cyangwa umututsi? Oya, none tugira gute ko yari amaklase kandi nawe utavyemera, ushaka abantu batanize bavyemere gute? Donc ariko navuga ko ni discussion iri pointless. Ikiri important ko twumvikana tukabana neza, kandi mukamenya ko yaba amaklase nashobora gucanamo, yaba iyo miryango y'amakane nanye nishobora gucanamo mu gihe badafise iyo civilité. Voilà, sawa, tuzasubira.